Dutangure kuri Christian de Isanganiro waje ibibazo bibiri ati none ko mwatoye icivugo amabi afatigwa ku gitsina le montage etc. Murazi Fesicab bihimiriza cyane ico bita le film d'auteur. Le film d'auteur rero isaba ubuhinga bw'umuntu, isaba ce qu'on appelle la créativité. Ubu sico kimwe na jewe niyita BBC Born Before Computer. Hari ibintu bisiga ntumva. Mugaba jene ubu technology barayumva ku buryo bazi n'abantu bagiri ibiki. Bagiye no hirya yo mu karere. Abaje muri ma competition muri Fesicab barabizi. Hariyo nk'abaronse udushimwe muri Fesicab. Tugaca tubugurira amayira kuja muri Fespaco. Fespaco imwe ya Ouagadougou, c'est le plus grand festival ya cinéma africain. Ari umukinyi, ari mu cameraman, ari mu preneur de son, akavuga ati ndashaka kuva mu Burundi nkaja mu Rwanda, canke muri Tanzania, canke muri Congo, muri Kenya. Warukora bazi ivy'ama production? Andi mateme. Okay. Ego, tugira amahoro. Iyo dufashe teme nukugira ngo turonke icivugo tuzokorerako ngo muri mu manama tugira après kuko turapréparer nk'ama conférence selon abantu zeye aba partenaires donc abantu badufasha. Mais kandi nukugira ngo duhimirize abakora amafilme nguwo ushobora kugira ngo aronke filme ija muri ico kintu biradufasha natwebwe mu nyuma kugira ngo hajya twama tugira mu nyuma bijya bita tournée cinématographique ari mu mashuri ari ma commune tukaronka teme dukorerako urumva mugabo ndikibuza yuko nayandi masuje azama kuko twebwe muri compétition turabiki bien sûr hariyo teme muga tukaraba aussi qualité artistique c'est-à-dire abo yakoresheje ingene yabihinguye na qualité technique, la qualité de l'image, la qualité du son, le montage etc. Murazi Fesicab duhimiriza cyane ico bita le film d'auteur. Le film d'auteur rero isaba ubuhinga bw'umuntu, isaba ce qu'on appelle la créativité. Ico nico gikuru. Donc ntitushobora gufatira umuntu tukamuza afise nk'iyindi suje shaka gufata ntidushobora kwimuza araza. Kandi arashobora kuba wa mbere ni washaka imbere yo yagize filme iraba icivugo cy'uyo mwaka bivana na qualité artistique na qualité technique nibaza ko ngaho nacishuye hanyuma ari ca kabiri oya kwamaza les diffuseurs problème y'aba diffuseurs tinka cinéma de quartier twobafasha gute urwaruka kugira ngo baronke aho bahuriramo. C'est ego espace de diffusion ngene wabivuze zigiye kuba nyinshi cyane kuko maintenant vous savez depuis qu'il y a eu la migration numérique en 2015 je crois. Maintenant, tout jeune d'abord, arashobora gushikira muze nka chaîne yiwe gucrea chaîne yiwe chaîne ya diffusion. Hariyo izindi chaîne sanzwe zizwi RTNB unama radio na Isanganiro igiye kugira chaîne yayo. Hariyo za BNP, hariyo ba Coprodac, hariyo je maze kona vraiment ma possibilité menshi namantangara na ma possibilité ni menshi cyane. Rero biri kubiri. Aba jeune bubu sico kimwe na jewe niyita BBC Born Before Computer. Hari ibintu bisiga ntumva. Mugaba jene ubu technology barayumva ku buryo bazi n'abantu bagiri ibiki. Twebwe muri Fesicab ico dufasha nukugira ngo tuze turahuza abantu kugira ngo abantu bamenyane. Qui fait quoi? Nibaza ko cyo gikuru. Ujya information, kumenya inkuru. Hajya umaze kunguka 50% y'umugambi wawe. Kwa bantu benshi baraza kuri Fesicab ndafise umugambi none noronka amafaranga he ndafise umugambi ninde yofasha kwandika ndafise icyumviro none nibande bomfasha gukina
muri Festicab rero turaza tukafasha kuko turaza abantu benshi bari muri zo domaine nka Coprodac murazi ige collectif des producteurs pour le développement de l'audiovisuel et du cinéma n'abantu donc nishira hamwe hahuriramwo aba producteurs bose donc baba bafise ububasha bwo kugira ngo bafashe urwo rwaruka twebwe natwe ngaha tuja tuborienta iyo baje ko nk'umuntu aje kumbaza ati ndafise filme womfasha gute kwikora festival nico bita diffuseur nous ne sommes pas des producteurs donc twebwe turamenyesha turabaha ikibanza kugira ngo bamenyekane kugira ngo bamenye ibiriko birakorwa muri sinema muri imyaka mu Burundi hanze gutyo nico gituma Festicab ntikorera ngaha gusa mu Burundi murazi ko nagize twakreye ikindi kibanza bita East African Film Network donc ni ca kibanza c'akarere gahuza ibihugu bitanu Burundi Rwanda Kenya Tanzania Uganda kandi abadukurikiranye kuva kera murazi ko twadufise mu Uganda ko buri mwaka twarategura nka formation donc kugira ngo dukurikije nk'umwuga kanaka wo mu sinema wacu usanga ngo gufata amasanamu twabigira mu Burundi gufata amaji twagira mu Rwanda ingene bakina amareresi tukabigira muri Tanzania ainsi de suite aho hose nivyo Festicab igerageza kugira ngo yugurure amaso kurwaruka rusigaye rukunda ibyo by'amareresi bamenye ni giki kiriho nga mu Burundi ni bande bo bafasha ni bande bo korana hanyuma no mu karere mbere twaragiye no hirya mu karere abaje muri ma competition muri Festicab barabizi hariyo nk'abaronse udushimwe muri Festicab tugaca tubugurira amayira kuja muri Fespaco imwe ya Ouagadougou c'est le plus grand festival ya cinéma africain dans le monde hariyo abamaze kujayo urumva bakuye izindi nyigisho ko baca bahura n'abantu bakayaga barinje amasalle de cinéma bakarama filme yabo ingene bakora bakarahura ubwenge bw'ubuhinga technique artistiquement ni gute bashwazisa batora abakina canke ingene bakina scénarisation rythme ya film urumva hanyuma hariyo n'uwagiye ni Buraya nimbaza babiri ndibuka nka Edi Munyaneza yaronse prix ya mbere muri Festicab ya mbere yazanye araga filme kavuga gusa ingene yahatswe gupfa n'ingene yarokotse muri 1983 nazane 1980 muri ya crise iyo filme yaronse agashimwe agiye muri Fespaco araronka agashimwe kujya bamutembeje Burkina Faso yose haragira n'abamutora bakamujana n'abayishimye bamujana i Buraya urumva rero ivyo ni ibintu byinshi bishoboka nibaza yuko déjà muri ama diffuseur public ashoboka ama diffuseur télévisuel ni nyinshi parce qu'il y a de télévision mais hariho aussi na diffusion en ligne uzisigari nyinshi twe tuzoba information ko zishobore kose kugira ngo babe yuko boronka aho bavyerekana OK peut-être je vais compléter le président Christian par rapport aux jeunes qui font le cinéma du quartier. Avant de produire un film, il faut savoir, tu fais le film pour quel marché. Il y a le format film pour les télé, qu'on appelle série télé. Et quand vous faites le film, si c'est pour les séries télé, il y a les standards et les normes de diffusion. Par exemple, il y a les films qui vont passer à la télé. Ça ne peut pas avoir beaucoup de scènes de violence, de sexe, tout ça. Il y a ce qu'on appelle les censures. Pour le format des films pour les festivals, même les festivals, il y a des catégories. C'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle chaque festival doit avoir un thème. Pour permettre à chaque cinéaste de savoir comment il va entrer dans ce festival avant de produire le film. Et pour aller au festival, là je parle du format film pour le festival. Ces films, vous devez les produire pour savoir c'est pour la compétition ou bien c'est pour la première fois que vous entrez dans les festivals, ça va être dans les panoramas. Donc vous entrez, votre film n'a pas été choisi. Comme je vais répondre à la question de mademoiselle, votre film, automatiquement, il ne va pas entrer dans la compétition, mais ça va être dans les panoramas. Mais si on trouve que le film, ça ne mérite pas, même de passer devant le gens, c'est là où vous trouvez que le film n'a pas même été sélectionné. Et les gens commencent à se plaindre. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut même pas montrer au public, à notre audience. Parce que le festival a ce qu'on appelle l'audience.
Donc là, on est limité. Donc, c'est pourquoi les gens peuvent se plaindre. Mais pour les cinémas du quartier, c'est ça ce qu'on a discuté avec le président. On ne peut pas amener tout le monde dans la même compétition. C'est vrai, c'est pas possible. On ne peut pas prendre les joueurs professionnels, les joueurs amateurs. Comme vous entendez même dans le football partout. Alors, nous avons imaginé comment nous allons permettre. Byinshi byari mu Kirundi gusa. Kuko bwari bwa mbere. Igihe natangura festival, mbere abantu benshi barambaje ngo birashoka festival y'ireresi ngaha. Ko bari bazi gitolengera gusa. Je ndabwira nti burya ico bita ireresi canke ama image afata kuri byinshi mu dushaka kumva ibintu bya creativity. Festival ya mbere uvyibuka harimo ama clip video, harimo ama publicité, ndabesha, harimo ama émission télé, harimo yeka ikindi cyose cyitwa isanamu. Ko nashaka kwerekana yuko hari abahinga nejo bundi entreprise igusaje kumugira publicité ukagira ibintu bidapanze neza ushika kuki hakugira publicité ugira contre publicité siko muramaze kubona ama publicité menshi arasaba umutwe bijya bivuga ngo ndafasha amaje nshire hamwe sivyo publicité nziza nimwe iba diffuser imwe yerekanwa hakagira kantu gasigara mu mutwe uzokwama wibukirako uko uzokwama wibukirako hari kantu nigeze kubona kera muri Quebec aba ba pharmacien baravuga akavuga geno agacaza umutama ngo family prix gushika nubu family prix iracaza mu mutwe muranyu kandi mwese nuko nyene yuko muri ama prix hama clip video hari gihe uraba clip video ugasanga bavuye gufata ama image gusa bakateranya muga hariho ama clip video usangamo histoire kumbure bariko baravyina muga ugasanga inyuma y'abavyina harimo histoire umutama yagiye gukwa bamwe umuntu yagiye gukwa bamuhaye umugeni arasohotse baratwikuruye etc muga bagacasubira kuri zambyina muga undi ashobora gufata gusa clip video muraze bizira ubwoko bwinshi bagafata umuntu umwe kuva mu ntago gushika bwaye mugabo bikavana n'ingene bamufashe ama éclairage ingene bafata gutya nico gituma umwaka wa mbere nabigize nti abarundi gusa umwaka wa kabiri kubera yuko nari nayise festival international maze ko ni cyambere ingene cyafashe nca ndarondera ama festival dukorana yandi yo hanze nca ndayigira kategori imwe gusa festival donc tuvangamwa abarundi abanyafrika n'abanyamahanga bandi nca nsanga niveau twari dufise mu barundi ndirageraho nabashira muri competition kuko wacu usanga ubushimwe bwose bwatwawe n'abanyamahanga umwaka wa gatatu niyo naciye mbwira equipe nti umve nitwa bandanya gutyo twebwe nta shure rya cinema d'office abantu ndi bafite amateriel de formation ahanitse kugira ngo bamenywe ubwenge kurusha donc zova dusanga ubushimwe bwose bwamutagwa n'abanyamahanga niyo naciye ntangura gucreya catégorie nationale na catégorie internationale umwaka ugira kane ndavuga nti hari ikintu baduhimiriza ko ubu intégration régionale murazi mu isata byose by'ubuzima bw'igihugu canke bw'ibihugu hari intégration régionale biciye ku magara biciye kuri immigration biciye kuri économie biciye kuri kuburimye biciye kuri environnement bidukikije niyo nacengira ide kubati bon reka tugire catégorie East Africa kugira ngo turonge natwebwe ikintu tuvugira ko dans la région qui est culturelle n'abarundi zo turaro nyene twipanga kugira ngo nejo bundi donc nk'umurundi yaronse ikintu atarinze kurindira kuzoja mu France omwe ahafi akaronka marché ari umukinyi ari mu cameraman ari mu preneur du son akavuga ati ndashaka kuva mu Burundi nkaja mu Rwanda canke muri Tanzania canke muri Congo muri Kenya buhoro nuko twagiye turavyubaka muranyu aha rero nico gituma mubwiza kumva yuko cinema de quartier muga uko festival itera imbere
burya mwebwe mwaradufashije gose mutabizi kubera ko babona amahiganwa ingena baho kubera ko bazakora amafilme ni wazibona uko imyaka igenda hariko haraza abarundi bariko bigira udufilme twabo mu Buyenzi mu Kamenge Igitega nahure n'abantu bagira amafilme Ingozi rero maze kubona ko ari benshi nico gituma uyu mwaka twavuze tuti tubashiremo maintenant sindaheza ngenda kwishura maintenant cinéma de quartier est-ce que ni indi catégorie cyangwa ni catégorie nationale izoja muri catégorie nationale muga muri catégorie nationale tuvuga rero documentaire eko hama tugiye cinéma de quartier fiction long métrage ou court métrage OK bahiganwe mugabo na hene tuzobaza du sélectionner turabe ico ashaka gushikako kuko filme naho tuyita de quartier suko isuzugura irafise histoire irafise abantu ibwira irafise thème ishikira kunyota abantu de quartier et même au niveau national none umunyabuyenzi agize filme ndivugira bose fata ninde batangira abanyagiheta gusa none ibintu byandi twabikurikirana kuko turabi twese ugasanga twese biradushika kunyota biradushika ku mutima donc nico gituma nibaza des fois on est limité mais on a des contenus c'est bien de venir suivre plus de contenu que de voir la technologie qui est de plus en plus derrière que ça ne peut pas nous empêcher de raconter nos histoires riche très riche hein, ça continue venez voir on a parlé de qualité technique et qualité artistique. Sinon, les gens, est-ce que vous avez déjà vu les deux films Imashoka et Amaguruna Maboko? Vous avez vu ça? Amaguruna Maboko. Ça c'est des films, par exemple, avec des petits moyens à l'intérieur du Burundi qui ont prouvé que nous sommes capables de réaliser un film de qualité artistique et de qualité technique et avec des messages forts. Il faudrait voir ces films pour comprendre ce que... Et puis venir dans les salles. Sinon, suivre. Ok? Merci. Bon, murakoze cyane. Maintenant, on compte sur vous. Hanyuma, nibyo dushobokera, dès qu'on va avoir la programmation détaillée, tout